Iteka bagenzi banuja entertainment nasubiye kuba hamwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muherereye aho mukurikirana nuja entertainment turabamukije amaro Imana yongere novuga ngo kuba bana namwe bakunzi banuja entertainment mwe mwahisemwe gukurikirana ibiganiro bicano kuri YouTube yanyu ariyo yacu ya nuja entertainment n'umuryango wagutse rero nambo ushaka kujamwe mu muryango vyoroshe arabaha munsi ya video ufitonde subscribe canke sabone mu rurimi rw'ifaransa kugira ngo ibintu bikomeza kuba bigenda neza ni kiganiro turashoboye of course my name is Jamal Fred MC voice of the money my best peacekeeper motivation champion hole yatojwe nongeye kugaruka kuri micro za Nuje Entertainment kiganiro turashoboye kiganiro cy'umuziki n'abanyamuziki muri rusangi n'abakora ibikorwa mva bwenge mu madomaine yose yes nuko tugire ture kuri gospel y'u Burundi mw'imyaka novuga ngo itatiheze turabe novuga ngo gospel y'u Burundi cyo yaribuze n'akanovera novuga ngo isigaye ifise uwo munsi n'abariko baraserukira no munsi twaza kuraba n'ayandi makuru ari kagenda avuga ku baririmbye abana bariya kugira ngo ibintu bigende neza cyane so uko nayimejeje kubivuga ni gospel yo mu gihugu novuga ngo cy'u Burundi twarabonye novuga ngo nyuma y'imyaka ibiri heze twabonye Victoria's team ikora amateka twarabonye izi za MTC zikora amateka n'ubuzira cyakora amateka twarabonye Redemption Voice tariki ragaragara no munsi twarabonye za SMS twarabonye n'izine nyinshi yari migwi yakora neza cyane gashimwe yategura n'ama concert yabo ibintu bikitabigwa ariko twagiye kuba tubona gospel y'ubwenge aho tumaze kubonera ino migwi ya Redemption Voice turana ino migwi ya Victoria's team twarabonye ino migwi MTC tuza kubona gospel isukuye mugabo hacaza kuba bijya bintu bikunda kuba novuga ngo mu migwi usanga bakoranye imyaka 5 canke 10 hamaze kuvamwe umwe ugaca usanga bimwe bigiye bironekera akarorero muri Victoria's team hamaze kuvamwe witwa Chelsea hagiye kuba haboneka mu absence yiwe mu ndirimbo bagiye basohora inyuma ego zarabaye amahit kandi zarakunzwe muga absence ya Chelsea yarumvikana no muri novuga ngo muri MTC haravuyemwe abandi haravuyemwe bangahe rero bamwe baja kubaka bamwe baja kugirane ama absence yabo aracaboneka nino munsi so nino migwi novuga ngo yakundishije benshi gospel turavye naba Redemption Voice nabo nyene hamaze kuvamwe umwe canke babiri akanovera kaca kagenda karahinduka buke rero ama absence yaba baririmbyi yagenda agaragara novuga ngo mwimigwe tuza kubona rero kanovera kagenda karahera bivanye nuko bamwe bari mu iyo migwi bari bamenyerewe bamaze kuba bagenda ariko nicabujije ko babandanya bakora ariko umuvuduko w'iyo migwi yose ndiko ndavuga waragabanutse tuza kubona rero gospel irahagarirwa neza cyane n'aba ubu bagezweho Gladys agezweho turabona abasiji bagezweho bariko baratuma gospel novuga isubira kugira irindi zina haba mu Burundi no mu gihugu no mu bihugu bibanye Gladys wewe aherutse no kubaboneka muri umufana remix ya Bface on the floor urarako ari wo muntu afise amanota menshi mu bantu bose mu baraperi bari mu iyo ndirimbo bose barenga 15 yagize performance y'ubwenge Gladys benshi bari kubagenda bamuvuga ko menshi ariko ni gospel novuga ngo iri kiragira uruhara rudasanzwe novuga iri kirafashwa iri kibafashwamo n'aba babiri CG hamwe na Gladys rero bano bantu bari ku mwanya barakunda kugira ibindi bibazo byo kuba baca bumva umenga barahejeje kuko mu gihe uri kuri hit uri kuravuga ngo ucumenga warahejeje ahubwo kure kandi hit mu ivyaza umusaruro rero mu gihe tuko turasesangura umuziki twe dusasangura ibintu tuzi mu gihe umuziki tusesangura tuba twarawize tuba tubizi mu bantu bumviriza ibiganiro bicano benshi ari nk'abaririmbyi bakiri hasi ikiganiro kiraduza abaririmbyi bajya basanga bakiri hasi ukeneye kumviriza impanuro za music egera Nuje Entertainment ni ibikora turavye gospel ubiri ku rwego rwiza ntawe reka kubivuga
kuko igikorwa ciza kirijana sija ameze neza cyane, Gladys ameze neza cyane n'abandi benshi bariko barakora. Rero ni mukomereza aho nyene kugira ngo ntagire umuziki wo hanze usubira gutwinjirana, kuko Burundi weekend dufise abaririmbyi bakomeye, dufise abaririmbyi bazi kuririmba, ico turacishimiye. Katurane kavuga kwa Kiriku inyuma yo kuja gukora agiye gukora ibitaramo, agiye kuboneka muri novuga ngo mu bitaramo giye guhuza Kiriku, Bushale, Yampano, Davis D, ba $10 hamwe n'aba DJ Brilliant. Yarashikirije ko umukobwa kunze hari mu Rwanda, kandi ivyo biriko bica ku mbuga nkwaniro muno mwanya ari ivyo biriko biravugwa cyane. Kirana ko hari ya mu Rwanda yamaze kuba hemesha abantu batari bake bari mu entertainment bivanye n'indirimbo ahanihe, nawe nyene tumutera intege, nawe nyene yumve ko ibintu bimeze neza cyane. Dukomeza gushimira abantu mwinze ku muryango munini wa Nuje Entertainment, mwakoze kuko kidasanzwe. Mukomeze novuga ngo kudushikikira mu buryo na buriya gukora subscribe no gusharinga, ni interandira sanzwe kuri twebwe. Merci beaucoup, mwakoze kutwikurikirana, duze dusubire ku munsi nk'ubiganiro nk'ibi. Hasta la vista.